Hari igihe ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato. Umuntu ashobora kuba afise imigambi myinshi, akagira ivyo amaze kubaka, akagira icizere c'ejo, ariko ibintu bigahinduka bukwi na bukwi. Ubutunzi bukabura, umugambi ugasambuka, umuntu akibaza ati none ubu ndakora iki? Hari abantu iyo bahuye n'ibihe nk'ibi baca babona ko ubuzima bwabo burangiye. Ariko kandi hari abandi bahitamo kubibaza ikibazo gitandukanye n'ivyo. Bakibaza bati iki kintu ndiko ndacamwo ntushobora kugira gute intambwe yo gutera imbere? Iki nico ciyumviro kiri inyuma y'inyigisho za Stoicism. Mu kiganiro giheruka twaravuze ku biranga umugabo akomeye. Twaravuze ko umuntu akomeye atari ufise inguvu nyinshi canke ushobora gutegeka abandi, ahubwo umuntu akomeye ni ushobora kwiyobora we ubwiwe, akamenya kuyobora amarangamutima yiwe, n'udafata ingingo kubera ishavu, n'udakora ibintu kubera ubwoba, n'ubanza kwihweza agasesangura hanyuma agafata ingingo ishingiye ku kuri. Muri ico kiganiro twisunze cane igitabo The Obstacle is the Way, The Timeless Art of Turning Trials into Triumph, canditswe n'umwanditsi Ryan Holiday. Ico gitabo gisigura giti intambamyi n'inzira, n'ubuhinga budasaza bwo guhindura ibigeragezo inyungu canke intsinzi. Muri ico gitabo Ryan Holiday yisunze cane inyigisho z'abastoics, cane cane z'umwami w'abaroma Marcus Aurelius hamwe n'abandi bahinga nka Epictetus na Seneca. Yerekana ko inzitizi ziri imbere yacu atari ngombwa ko ziba iherezo ry'urugendo rwacu. Rimwe na rimwe inzitizi zishobora kuba arizo zigufasha gukura. Ariko hari ikibazo benshi baca bibaza, abastoics bari bande? Ni hehe babaye? Kubera iki inyigisho zabo zatanguye imyaka irenga 2000 iheze zikiriko ziravugwa muri iki gihe, zigifitiye akamaro abantu muri iki gihe? Niki umuntu wo mu Burundi, mu Rwanda canke mu karere kacu ashobora kwigira ku bastoics? Ivyo nivyo tugiye kwihweza muri iki kiganiro. Ndabaramukije, nitwa Wilfred Irambona, kinyamakuru ni Wi-Fi Media ikorera kuri Facebook na YouTube. Kola like kuri ino video, ukore subscribe kugira ngo video ntage nimi zo gucika muzonda bashikiriza, ariko kandi usangize kino kiganiro nimba wumva gishobora kuba gishobora gufasha umwe mu nshuti zawe canke inshuti zawe muri rusangi. Kaze. Iyi ni episode ya mbere ya Stoicism muri kwikana gwa video ane tuzobashikiriza. Iyi kavuga ati ubwenge bwavutse mu kigeragezo, uko umuntu yahinduye igihombo ciwe intsinzi. Muti vyagenze gute? Kaze. Stoicism none niki? Iyo twumvise ijambo Stoicism, abantu bamwe baca biyumvira umuntu atagira amarangamutima, umuntu adashobora kurira, umuntu atababara. Ariko sivyo. Stoicism ni inyigisho ya filosofia yatanguye mu Bugiriki bwa kera, yigisha umuntu kumenya kwiyobora, gukoresha ubwenge no kudatwagwa n'ibintu byo hanze adashobora kugenzura. Abastoics bemera ko ubuzima buzana ibintu vyiza n'ibintu bibi. Umunezero uraza, ibigeragezo biraza, gutsinda biraza no gutsindwa bikaza. Ariko ikibazo nyamukuru si cyo ubuzima bukuzanira. Ikibazo ni gute uhitamo ingene uvyakira. None Stoicism yatanguriye hehe? Stoicism yatanguye mu gihugu c'Ubugiriki bwa kera, neza na neza mu mwaka wa 300 imbere ya Yesu Kristo. Ndikuvuga imbere yuko dutangura guharura kuva kuri rimwe tuduga gushika kuri 2000 tugeze ko no munsi. Hari baharura kuva nko ku 2000 dufate ko turi mu 2016 bamanuka gushika ku mwaka wa rimwe. Rero urumva ko babaho imyaka 300 imbere yuko dutangura guharura kuva kuri rimwe ku mwaka wa mbere tuduga. Uwatanguje iyo nyigisho yari umuntu yitwa Zeno of Citium. Zeno yavukiye i Citium ku kigwa ci Cyprus, novuga igihugu ca Chypre. Hari mu mwaka wa 334 imbere ya Yesu Kristo, nkuko twavuze imbere ko tutangura guharura kuva kuri rimwe tuduga. Ico gihe baharura bava ku giharo cyo hejuru baje ku giharo cyo munsi mu gaharura imyaka. Mu ntango Zeno ntiyari umunyafilozofi azwi, yari umudandaza, yari umuntu afise ubuzima busanzwe, yikoreye ubudandaji akagira imigambi nk'abandi bantu bose. Ariko ubuzima bwiwe bwahindutse kubera ikintu atari yiteze. Muti vyagenze gute?
igihombo ciwe cahindutse intango y'ubwenge. Muti vyagenze gute? Umunsi umwe Zeno yarahuye n'icyago gikomeye. Ubwato yarafise ko ibintu vyiwe vyose bwarasambutse. Yatakaje ubutunzi bwiwe, vyo yaramaze igihe imyaka myinshi yubaka biragenda. Mu maso y'abantu benshi ico cari kuba iherezo y'ubuzima bwiwe. Iyo umuntu atakaje ivyamaze imyaka myinshi yubaka, biroroshe ko yiyumvira ati ivyanje byose birarangiye. Ariko Zeno yahisemo gukora ikintu gitandukanye n'ico. Aho kwihebura yatanguye kwiga. Yagiye kurondera ubwenge, yasomye ibitabo vy'abandi banyabwenge. Yiga ingene abantu bashobora kubaho neza naho bahura n'ingorane. Kandi muri urwo rugendo niho yahavuye ashinga inyigisho za stoicism. Hari amajambo akunzwe kwitirirwa Zeno avuga ati naragize urugendo rwiza igihe ubwato bwanje bwasinzikara. Iri jambo yadufasha gutahura ikintu gikomeye. Rimwe na rimwe ikintu tubona nk'igihombo gishobora kuba arico kidushikana ahantu tutari gushika iyo ibintu bigenda neza. None inyigisho ya Zeno imaze iki ku buzima bwacu? Imaze iki ku buzima bwawe, ku buzima bwanje, ku buzima bw'umuntu wese ariko akurikirana ino video? Reka tuzane ino nyigisho yiwe mu buzima busanzwe, mu buzima bwacu. Umuntu ashobora gutakaza akazi kiwe, umudandaza agashobora guhomba, umunyeshuri agashobora gutsindwa ikibazo akananigwa, exam ikamukubita hasi. Umuntu ashobora guca mu bihe bigoye mu muryango wiwe. Iyo ibintu nk'ivyo bishitse, umuntu acagira ikibazo kimwe: ni kubera iki ibi byama bishikira jewe? Kubera iki jewe gusa? Ni kubera iki ibintu byama binshikira? Ariko stoicism itwigisha guhindura ico kibazo, ikatubaza iti none muri iki kintu ndiko ndacamwo ni giki nshobora kwigirako? Muri ibibazo niko ndacamwo novyigirako iki? Bintu bisigura ko ikibazo kitababaza, ntibisigura ko umuntu adakwiye kurondera inyishu y'ico kibazo, ahubwo bisigura ko umuntu adakwiye kwemera ko ikibazo kimugira umunyantege nke ubuzima bwiwe bwose. Epictetus ni umuntu yerekanye ko umutima ushobora kuba uwidegemvya. Muti gute? Mu bantu bazi cyane muri stoicism hari uwitwa Epictetus. Inkuru yiwe iratandukanye cyane n'iya Zeno. Zeno yari umudandaza, ariko Epictetus we yavukiye mu buzima bugoye. Yavutse hagati y'umwaka wa 50 n'umwaka wa 55 inyuma ya Kristo. Nuvuga ico gito twaratanguye gutaharura kuva kuri rimwe tuduga gushika hejuru, nkuko ubushakashatsi bwerekana. Avukira mu karere kitwa Hierapolis, ni muri Turkiya. Yavutse ari umushumba mu gihe c'ingoma y'ubwami bw'Uburoma. Mu gihe ciwe abashumba ntibagira uburenganzira bwo kwifatira ingingo nyinshi ku buzima bwabo. Ariko Epictetus yahavuye abumwe mu bahinga bakomeye ba stoicism, kubera ko yerekanye ko umwidegemvyo nyawo udatangurira ku vy'umuntu afise hanze bigaragara n'amaso, ahubwo utangurira imbere mu mutima. Yigishije ko hari ibintu bibiri umuntu ategerezwa gutandukanya: ibyo ashobora kugenzura n'ibyo adashobora kugenzura. Ibyo ushobora kugenzura ni amahitamo yawe, amajambo yawe, ibikorwa vyawe n'ingene witwara. Ariko ntushobora kugenzura ibyo abandi bavuga, kahise canke ibihe byose bigushikira biba hanze yawe. Iyo umuntu amenye gutandukanya ivyo bintu bibiri, aronka amahoro menshi. Muri video twabonye ko stoicism itatanguriye ku bantu batagira ibibazo, ahubwo yatanguriye ku bantu bahuye n'ibibazo. Zeno yatakaje ubutunzi ariko aronka ubwenge. Epictetus yabaye umushumba, umuntu atagira uburenganzira bwo kwifatira ingingo, ariko abumwigisha w'abantu benshi. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ni gute Epictetus, umuntu yari yarabaye umushumba, yashoboye kwigisha abami n'abantu bakomeye? Kandi ni gute inyigisho ziwe zashize ku muntu yarayoboye ingoma ikomeye kurusha izindi zose ku isi? Uwo muntu yari Marcus Aurelius, umwami w'Abaroma, azwi kandi nk'umufilozofe. Ivyo nizo tuzobona muri video ya kabiri, muri episode ya kabiri y'ano rukurikirane. Jewe ni Wilfred Irambona, ikinyamakuru ni Wi-Fi Media, gikorera kuri Facebook na YouTube. Murakoze cyane, tuzobona mu migano ikurikira. Andika muri commentaire tubwire
ikigwa ukuye muri no video, hanyuma uyisangiza abandi bantu ubona yoshobora gufasha. Muranirwe mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.